numva nkeneye kubonana na mutima tukabonana amaso ku yandi no kuri mariage yo wanteye iteka ibyanzu ni ikintu gitoya kuko uburundi burakenewe kubakwa eze gwa bakajya ku buryo bibagira yuko ico gihugu barimo bacumbitse ndutse burya tumenya akahise nitumenya akazoza imyaka ine burya urukundo rwakure uri hariya nawe ari ngaha ntugeze ubwira ubwacu maze bamuntu aracange n'abagira ubwo ati ubwo ntamenze umuntu naso wani wocunga umukunzi wawe cyangwe amucunga wagucunge harimo kwizerana mu rukundo bayitwa gute hajyaga bamwitwa nishime patience ndagukunda ninje nagize fundraising muri Amerika kugira ajya amahera nabijya bintu biboneke kugira bitangwe yabajya bene wacu baronke akabafungura Reka ndabaramutse bakuza Black TV biva namutumbere hose ni bwa mwe twakundamwo rwa rukundo wese 3 akabongo Black TV akabongo crop iyo ni Instagram ni website yashaka gusanga batakaza na kimwe Instagram na Twitter na Facebook usanga kasanga bakota nduka ba Black TV ino munsi rero dabone big kuri nico kumena ba muri kamera iyo munsi shato taratoyi tuba muzika ko tuje muza busanzwe bwa misi yose ndi kumwe n'umwe n'umurundi ko sumudamu gicu Burundi atugire kwanza duhe novuga atuyagire experience zanu habatandukanye ava mu gihugu cya Amerika no mu gihugu cy'u Burundi atubwire ubuzima bwa hariya no ngahanye mbere abayo gute uzameze gute n'ibindi bimwe by'umuziki w'u Burundi bipanze gute ko turazi ko ari umuziki reka ndamwikaza ndakora mu kici murakoze cyane meze neza ndashima je ndakuzi bwa batakuzi hariya gende bidondorako je mu isanzwe banyitwa irafashe Janvier batazira Sky hariya ego kweki Sky riva kure kweri ntago no kubiba ndarisigura kuko byo twara umwanya muremure okay ariko abagenza ababanye abantu bose banziho bari cyangwa kwa muri Amerika peut-être usanga bwa Sky nyene Sky ego anyway umaze kujya muri Amerika uva kera nyene canke muri Amerika no kuvuga ati ndahamaze nk'imyaka igera kuri 14 ubu ndibaza imyaka myinshi ndibaza uko bikose amaze kugira experience ngaha mu Burundi no muri Amerika baza kutuyagira byinshi anyway dushaka kumenya ubuzima nakameze gute avaye uko tuza mu Burundi ko ndazi uko hari yanye nitwaye cyo kimero ngaha ubuzima bwo muri Amerika kweri buraryoshe ubishaka ni nko nka mu Burundi ushaka kumererwa neza ufise inguvu uri umuntu ukorishaka ufise umutwe urabaho ubuzima naho utobugereranya n'ubwo hariya ubuzima bwa hariya muri Amerika ushatse ko bukorohera burakorohera udashatse ko butakorohera ni bukorohera hariho abantu benshi usanga ubuherutse ko ikigana n'umwe birukanye muri Amerika sizi ko mwakibonye ndibageza igiwe twakoranye ubuherutse atubwira ati muri Amerika usamaye gusa gatoyi ingumi canke binini kandi bifuza kuza muri Amerika akagomba kuvuga ubundi akaza muri Amerika bo babwiye iki bashitse hari yanye bo kwitega iki nukuri ushitse hariya nukwitwara neza ukubahiriza amategeko amabwiriza novuga y'igihugu cya Amerika kuko utayubahirije amakosa menshi akagufata kuko hariya rero iyo ugize amakosa menshi nago yibagiranwa nko mu bihugu byino bya Afrika arandigwa mu mashini muri computer iyo yanditswe biravana n'amakosa uri gukora akagenda yipanga usanga havuyemo ibindi bintu ariko nk'abantu basubiza ngaha muri Amerika mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu usanga bafise kweri babasubizwa inyuma n'ibibazo bitandukanye sinovuga ati niki cyangwa niki kuko abantu bakora amakosa atandukanye okay umva muzaza witwara neza urabata kibazo yego mbega keshi tukura kusiba byo twama filme kari ivyo keshi wa Black America niba usanga keshi bagira by'ama drogues by'ama booster n'ibikusumba aba white biva kuki abavaye n'ubuza bayemwo niyo abantu bakenye gusumba abandi why bafata ayo madrogue so nago navugira bose kuko ndamaze kubona abatandukanye ariko nkuko bivuze bese sinomenya ngo imboni gusa uko nibaza naho barakuriye ibyo baba barakuze babona ahantu usanga bitwa amagero ama neighborhood cyangwa ubuce butandukanye usanga burushana muri Amerika igihugu cya Amerika girafise usanga gifise ubuce butandukanye kandi ubuzima ugasanga buratandukanye bivana naho umuntu akuriye n'ibyo abona n'ingene ubuzima buba bumeze bwiwe
bisuba ko aba black america aribo bakura bwo buza bwo mu mageto nyene kusumba abazungu ubwo niho usanga sinzi ho basinivyo ko tubona mu mafilme tumengo no bafata amadroge cyane gusumba abandi noho nivyo twumva mu majambo ntitubizi ngiyapita bashaka kutubwira ati nizo canke siki nova ego kandi oya kuko nkuko natangwe ndabivuga ushatse ubuzima bwawe umere neza urubahiriza amabwiriza cyangwa amategeko yariye kandi burya umuntu ntago wamuforcing cyangwa sinzi nabivuga mu kirundi umuranunga kugira agira iki akurikiriza amategeko umuntu niwe yigira iki afata decision nkurikije bino cyangwa bino sindabikurikije ariko nkuko kimbajije aba black america n'abazungu usanga nyene ku mibereho cyane cyane batandukanye ku mageto ego berekana muri za film muri za movie usanga nyene nkuko bivuze usanga nyera uko mu buzima bwa rusanga ariko nago bifata ngo bigire cyo kimwe biravana ni states biravana n'ahantu kuko Amerika ni igihugu kinini gose okay ndibatswe biri kose ajyanye murakunda n'abarundi bagenzi banyu mukayaga iyo muri Amerika ubundi muvuga gute Uburundi kweri barabuvuga neza cyane abunzi ntago novugira bose ariko rero aho bitandukaniye nuko umenga uko tuvuga Uburundi nuko tubona kuri internet cyangwa ku mbuga bumenyi biratandukanye nuko tubuvuga iyo ugiye ukandikamo Burundi ukaraba nko kuri Google usanga uko Burundi tuvuga bitandukanye iyo image niyo yicira abantu cyane gose ibyo tubona mubona ku mbuga bumenyi siko biri mu Burundi babona bibi gusumba vyiza babihari cyane gose ndibaza ko biri kose hari abantu benshi bataza mu Burundi nzoga nk'uwo umaze gushanga mu gihugu cy'u Burundi ni gikimaze kuhakunda bavuga ati abandi bose mu Amerika ataraza mu Burundi bavuga ati cyo kintu Janvier uja mu Burundi vraiment ntiwo kwidoga je nakiwe nka Janvier icyambere na mbere kwere mu Burundi ni muhira ni muhira ndahakunda gose kuva kera narahifuza kuhaza ikintu nakunze rwose kweri ni byinshi sinova ngo ni kimwe kuko icyo kibazo kweri kirantunguye ibyo ntabwo nabwabyiyumvire kuko iyo ndi ngaha mererwa neza kubera mba ngeze muhira kurusha ibihugu byose mba ndimwo mu Burundi ikintu cya mbere ni ukuvuga ni muhira niko tuza mu Burundi cyasa kwanza mu Burundi tuza kwagarukako tuze muri Amerika kwanza tuza mu Burundi yego muri Amerika twabizi yuko abarundi benshi babayo n'ubere twaza n'abandi benshi batandukana n'abandi bariko baraza b'abarundi baza mu Burundi batwa mu cyaro benshi baza gushika benshi baraza iyo muri hariya hanye mwavuze ne muvuga Uburundi ariko ko biri kose bakwikirana ibiko biraba nk'umuziki nk'ibintu bitandukanye mbere mu Burundi hariya ho muziki wundi mubona gute ko tweke tupigana byo muziki cyane muziki tumubona neza kabisa kuko uravye mu myaka nk'itanu iheze n'uno munsi hari itandukaniro kuko turabona aba artist abapiga muziki bashasha kandi ugasanga ibintu birashushe gose umuziki turabona neza cyane gose kweri n'ukuri muri Amerika none uko umurundi akuva cyane umuririmbyi aranende ubona ati je ndamutwaye ko igiteramo noronka amba miliyoni mugano hasi $1,000 fatuko nakubeshe kweri nje nago ndi mu bintu by'imiziki cyane gose ariko nkurikiranye kuri internet nkabona umuntu avugwa cyane mu baririmbyi b'Uburundi harimo uwo bitwa Satabi na Big Fizzo Farious harimo n'abantu bari kuduga buke ukuntu nkaba Oleg ariko kwishura ikibazo cyawe cya mbere ariko bino ni byanje bivanye n'ibyo mbona ku kibuga kuri internet umenga Satabi n'umuntu ari kuduga cyane gose nokore amahera menshi usanga wakuva cyane muri Amerika ubwo tijewe agabe mwumva so sidi kuja muri Amerika twasatura anyway
abaririmbyi nk'abarundi bo turazi yuko Tanzania ego barasapotinga cyane umuziki wabo w'aba diaspora sita abantu bari muri Amerika basapotinga abaririmbyi ba Tanzania ego nk'uwese Diamond yaravuze ati ari muri umunyamerika ari muri Amerika mu Tanzania abasapotira kubashira mu award atandukanye mu mahigo atandukanye muri Amerika mbega nta kintu cyo kirakorerwa muri Amerika nk'abarundi muri hamwe ko ndetse muravugana bafise amashamwe muriramo mwese ubwo mvuga tutika dutore Sadbi nkuko akunda muri Amerika canke Big Fizzo canke Oleg canke n'abandi baje kugira igitero muri Amerika navyo muri avyumva canke muyaga ibindi petete ayo makuru nago ndayafise neza ico nago notishura kuko nago mfise imvo Nova yuko okay biravana ya usanga tamu ho muri kote ya comedy naho dafisa kigingi ba Ismail Gasore ba Mutima ego ho bibeze gute hari yayo ego comedy turayikurikirana cyane gose ku bwanje kweri Mutima ndamuraba iyo video zisohotse ziwe umenga ndi mu bambere baziraba cyane gose kweri ndakurikirana Mutima cyane gose kote abanyamerika naho bari hariya cyangwa naje ndashaka kwimenya bana nibazinge baravugana tuno muntu agezweho mu Burundi kuko burya iyo ndi hariye ntabwo mbonana n'abantu benshi gose niyo tubonanye ntituba duherukanye mba ndi mu kazi keza cyane gose gusa je ndakurikirana Mutima ndamukurikirana gose Mutima rokomedie ego Yes, amaze kuvyumva kumwe n'umwe yitwa Janvier mu gihugu cy'u Burundi ko twagira ubuza butandukanye ko twazi ko bajene benshi cyangwa ubwoko bwinshi bifuza kuva ngaho kaja mu gihugu bitandukanye atababwiye ati nifuza no kwambasha kubaho n'ubuza bwiza gusumana hariya ibarenge wifata gusa byose anyway tuza mu gihugu cy'u Burundi okay turi nga mu Burundi umaze igihe kitari twasigambe uje nga mu Burundi makuru dufise twafise amakuru yuko biko nasha n'imigambi kwiteza imbere investments like no kubaka amazone bitandukanye ni kiki cyatumye wimvira kuzana umugambi mwe mu Burundi niwubake muri Amerika ugaza kubaka mu Burundi bati je Amerika ni muhira mugabo kanjeze kubaka mu Burundi igihugu canje igihugu nyene champion icyambere kweri uburundi ijya image tubona ijya shusho tubona kuri internet ndifuza ko yohinduka kandi abantu nkamwebwe baba batanga amakuru babifisemo uruhara runini gose guhindura ijya image ijya shusho tubona kuri internet kubaka mu Burundi icyambere naravuze ati hano ni muhira niho uryama niho usumira niho ukora ibintu byose ntubase muhira nihe no kubaka ni example nyinshi cyane gose umuntu yotanga abantu bagiye mu bihugu bitandukanye bakubaka amazu bakabaho imyaka myinshi bakanezerwa bakajya ku buryo bibagira yuko icyo gihugu barimo bacumbitse naho baba bafise ubwene igihugu ariko imyaka igashika ugasanga ibintu birahindutse burya tumenya akahise nitumenya akazoza so kubaka mu gihugu navuga yuko icyambere ndiko ndubaka muhira kandi ko ndaha image nziza igihugu canje amahera yose aza ngaha nagari gutakara ariko arubaka igihugu ariko n'abandi batavyiyumvira uko epete batarashika mu Burundi kuri mu Burundi kumwe ngo yasaze yagunguza amahera yataye bababwiye kuko twabizi yuko hano bamwiye uherutse yo muri Belgique ambwira ati jewe ash nuwo ndasa babazanya kana yega nka 10 mugabo yasinopfa ngarutse zimeze gute wewe sinovugira bose abantu bafise imvo zitandukanye ariko ku bwanje kweri nanje navuze ati sinzigera mba mu nzu yanje nguze yose mu kindi gihugu ntarubaka mu gihugu canje cy'amavuko umvise iki so naho ndi muri Amerika ego harameze neza ntacyo mbuze ubuzima buri easy turavye ubwo ngaha ariko hari intandukaniro hariya ndacumbitse naho mfise ubwene gihugu kuko ibintu birahinduka gose ni bangahe bama basubije inyuma mu bihugu bitandukanye so burya agatirano ntikamara imbeho so hariya nje uko ndahabona no mfise ubwene gihugu no mfise amazangana gute hariya mba ncumbitse kuko ntago ariho mvuka hano ni muhira birumvikana cyane okay tubandanye ikiganiro cyacu warubatse inzu yego ariko
umenga mu minsi aduhaye invita turarya umuceri tubwire imeze gute iyo decision kweli wayifashe gute cyaje gute haraheze nk'imyaka nk'ine ndavyiyumvira ko ndabipanga ni ibintu kweli byavuye kure ariko nararavye mvuga ati ndageze bivanye n'ibyo ndimo bivanye naho ngeze mvuga ati reka basi nanje mere ihembe nk'abandi bagabo wowe uje mu bashinga nawe wandike mu gitabo yego ariko musaza reka cyabwira uva muri Amerika uri indege uze Berlin ngaha mu Burundi byagenze gute oya kuva kera narabwira mama aho yonshira naye yonshingira naye nje ndashaka gutora umukobwa mu Burundi w'umurundikazi kuko nanje ndi umurundi nejo bundi nzokwama ngize iki fisi byo mfatiyeho ego kubaka ni kubaka ariko kwinjiramo n'abarundi basanzwe ni sawa so kwe namye ndabishaka abakobwa bagifisa akaranga nago mvuze ati bariya nago bafisa akaranga ariko ni decision zanje navuga ati ndashaka umukobwa ari mu Burundi kandi naciye nsanga duhujije n'umukobwa twabonanye hano twarahujije gose umengo uza gakeca muri giza kanga uza mu Burundi gatatu kabiri irigira kane uza mu Burundi aho kose mwahuye gute mwahuriye he kuri beach mwahuriye ku like I don't know sinzi mubonana kuko bikosi yuje ngahanye uri sishaje uri kumwe n'umuryango hafi n'umuryango ntamwe gutema cyangwa ufisi burya novuga kwanza n'imfungurwa natangwe gufungura mu Burundi ngeze mu Burundi niwe yazitetse zararyoheye cyane niyo nkuru urumva ubwa mbere nkitangura kuza nashikira kwa Muyomba uncle wanje so niho nashikiye bimeze neza cyane imfungurwa ziraza niho nabona umwigeme ameze neza cyane akeye azanye ibiryo ifungurwa ku meza n'imfungurwa sinarabye naciye nkome amaso aciye amukurikira nibwo bwa mbere nari ndamubona ucakiza amaso ntabwo bushaburoda TV hego kweli uburondeye bosha kumenya iyo histoire nyene duhe histoire mbona izo histoire desha bigenda gute apro ngaho kweli nukuri novuga n'ivy'Imana kuko tugitangura kuvugana ego yashatse kuninya nk'ibyo abakobwa nyene ariko mu minsi itari mikenya twarahujije numva turahuza ndamusaba ko twamenyana turamenyana aremera so urumva Imana irabikora aranyemera n'urukundo ntakugoye ubwati uvuko muri Amerika kandi mu Burundi nzogenda gutse ukundo gwakure siyangoye n'ubundi yabona imyaka ini haciye ndamutegesheje ntago yaciye yigira mu bandi urumva ibintu byaraciyemo kweli ashaka twenda murinzi okay aho nyene tukira aho nyene imyaka ine burya urukundo rwakure uri hariya nawe ari ngaha ntegetse ubwo bwacu maze bamuntu waracange nabagira ubwo ati ubwo ntamenze ako nikabura ariko burya uko iminsi igenda kurikirana umuntu hari ikintu yiga umuntu wani wocunga umukunzi wawe cyangwa umucunga wawe gucunge harimo kwizerana mu rukundo kwizerana rero ni ibintu byiza cyane ibyo nabyiyumvira ubwa mbere ariko uko nagenda ndamumenya tumenyana ibyo ngibyo biratinda birahera kwivya urukundo ego mbega iyo abantu bakumvise tukikurungura mu Burundi ntibagute like bavuga ati man vipi nyene mva muri kuja mu Burundi bagutera umunwa like bavuga ati ibyo ntibyabura ariko je aho nari nshinze ukuguru navuga ati hariya ni muhira naho byogenda nabi hariya ni muhira naho ibintu byopfa bigapfira muhira none nabubakana hariya kandi babanye hafi ibintu sometimes bimera nabi burya ibintu iyo biza gukunda distance n'ubusa distance ni distance bayitwa gute hajyaga bamwitwa nishime patience kumego waje kugirwa kwivu oya ntabwo ngira ubwoba nishime patience nishime patience ubu unye patience akara no video ndazi ko muca musinya cha kumubye akajambo kawe gusa kanye ne gusa kamwe gusa
ndagukunda. Okay, ndiyo siko ndiko singaza kwa no video cyangwa haza ugica yivuzeko. Je novuga ati courage kandi congratulations mu Cyongereza. Thank you. Urakoze cyane. Ndiyo tuzoyora ku munsi bugeni ndavyitege ko invitation ndayikeneye na ndayiro ntangora mu bandi. Okay, sinzi ko mugwera heza ndazi twabonye vyinshi. Je ndamena nakunze ikirundi cyawe kuko azi imyaka 14 ni myinshi. N'ubuzaza rimwe ntumagiye kirekire ubuje twabonye ikirundi cyawe kimwe bon kimeze neza. Byagenze gutubwira ushaka kumanaginga kumuvuga ikirundi neza cyose uko abagana mu Rwanda amaze amezi abiri tavuga ngo inka yanjye atavuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru ndazi mugabo we mbona umengo kirundi kiri burya nakuze hambavu y'abavyeyi banje baravuga ikirundi cyose mugera mu bw'ikirundi so ndi hariya kubera abantu mbona benshi gose n'abavyeyi banje nari kwishure mba ndi muhira kandi muhira turegeranye n'abavyeyi so ngeze muhira ndabavugisha ikirundi uraciga none ikirundi utari kwishuri oya nkiri kwishuri ishuri narayihejeje ndakora urumva ndi ku kazi ego ndavuga icyongereza ariko ngeze muhira ndagerageza kuvuga ikirundi kuko nabino ibintu byinshi nkora mba ndi kuri telefone ndi kuvugana nabo ikirundi kuko ibintu byanje biri hano ntabwo byogenda neza tutavuganye ikirundi twumvikana wumva bisigwaye ko n'ikirimo kivuga uravuze akanotse ngo like ibyino bya bintu byawe ukora ino mvuga ni kirundi apari yinzu wubatse niki kintu wakoze ngaho mu gihugu cy'u Burundi vuga uti jewe ndiko ndafasha mu iterambere ry'igihugu ikintu nakoze subiramo icyo kibazo apare wako wavuze uti ibintu byawe abantu bose mukwani n'ubabwira mu kirundi ushaka kumenya inyuma yani apart from yinzu wubatse tureke iby'inzu tuvuge ibindi bamaze gukora mu Burundi no vuga uti je nafashe mu iterambere ry'igihugu n'ibyahe uriko urakora gushika ino saha kugeza ino saa sinovuga ubu ngubu ndikunda gukora ibindi atari iyo nzu imanze ariko ndamaze gukora ibindi bintu bitandukanye nk'amazi aheze yateye umwaka uheze wari umwaka uheze kandi nimwe mwabikozemo buriya mu gatumba nkagira fundraising amahera ninje nagize fundraising muri Amerika kugira ajya amahera nabijya bintu biboneke kugira bitangwe yabajya bene wacu baronke ako bafungura birumvikana hama like ubu naho ugiye kubana ukora gute ko ningene ugiye gutwara umukobwa nka mu Burundi uzona ko uzohereza kubaka izo nzu nyene cyangwa uzoguma ari business uzokora oya hari ibindi nzokora ndi gupanga ibi ntabwo no bivuga kuko biracyari muri plan iganzu ni ikintu gitoya kuko u Burundi urakenewe kubakwa kweka yuko tukigenderwa okay inzu ya mariage bari mariage uzatuma muri Amerika cyangwa uzogumana ngaho uzogenda ugaruka ibyo biracyari process nshoboye kugenda ndamutwaye cyangwa yasohoye gucamo akanya gatonya ibyo ndacyari decision gato kandi baze ko usanzwe ufite ubwene gihugu bica bingororera ko burongo nta kibazo kwe nzo muri Amerika mu ndangire baje twayaze byinshi mwabyumvise n'ubuza butandukanye ko turayaga ariko mu guheraheza sinzi nka wewe nk'icyo ushaka gushikiriza muri rusangi wifuza icyo nifuza kweri icya mbere kweri nifuza numva nkeneye kubonana na mutima tukabonana amaso ku yandi cyane gusa nico oye kweri nagikora n'ubunyene wagikora yo byonezereza gose kweri mutima bishobotse no kuri mariage yanje akahishikira ibyo bishobotse sinzi kweri yo wanteye iteka ico ugenda mukirikira cyane kabisa ndibaza yuko nagenda za kumino vidayira avuga ati basidiri mutima ntuzunyibagira gusa ndabona ko nakumengo mutima mukunda cyane birenze mwe nakina byose Janvier ndagushimire cyane giteka kuba nawe wakoze cyane kuduha ikiganiro merci beaucoup twaze byinshi kaje bikorana ku mutima murakoze cyane namwe thank you so much sawa